guhungabanya uruja n'uruza rw'ubwato mu gisata c'amasoko ntangaguvu kugira ngo Iran igume ifise ijambo n'inguvu mu biganiro ariko bitagera ku rugero gotuma intambara yeruye isubira kwaduka hagati yayo na Amerika. Aya ni mahitamwo asa n'ayahuye n'ivyumviro bimaze igihe biranga Republika ya Kisilamu ya Iran. Iran ntikeneye gutsinda umwansi ayirusha inkomezi. Iran ubundi ico irondera ni kugerageza gusa guhangana no kubandanya ibaho muri ivyo bihe biba bitoroshe kurusha uko umwansi aba yiteguriye kugwana. Kuri Iran kurokoka ubwavyo intambara aba bahanganyemwe n'ibihugu bikomakomeye nka Leta Zunze za Amerika ubwavyo bishobora gufatwa nk'intsinzi, ariko ibihano by'ubutunzi ivyononekaye kubera intambara hamwe n'iduga ry'ibiciro bibandanya kongereza igitsure imbere mu gihugu. Umukuru w'inama nshingamateka Iran Mohamed Bagher Ghalibaf yavuze ko agaciro k'umuhora muzi gahagaze ku gitigiri kinini c'ubwato buwucamwo gusumba kugabanya ico gitigiri. Iyo uwo muhora umaze igihe kirekire uhungabana, isi irushiriza kurondera izindi nzira zo kwirinda kuwucamwo. Ibi bituma n'abandi bibaza ikibazo, none hagati muri leta ya Iran ivyo ntavyo babona? Ubundi ninde ariko arafata ingingo z'intambara muri Iran? No ku ruhande rwa Trump nawe ntiyorohewe, amahitamwo amuri imbere ntiyoroshe. Gutsinda intambara biracari kure ku ruhande rw'abanyamerika eka ndetse no ku ruhande rwa Iran. Muri ruheshi mwaka wa 2026 Iran na Amerika barasinya amasezerano yo kugabanya ibikorwa vya gisirikare, kugurura umuhora muzi hamwe no kugerageza gushika ku masezerano yo guhagarika burundu intambara mu kiringo c'imisi 60. Ariko inyuma y'indwi zitatu gusa ayo masezerano asinywe, Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko agahengo k'intambara karangiye nyuma yuko Iran igavye ibitero ku bwato bwariko buca mu muhora muzi. Amerika nayo igaca yihora mu kurasa Iran. None muri rusangi ho kugwiki ku mpande zompi kugira ibintu bisubire mu buryo? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rosaje Atangimana. Aha ni kuri HP Menya, the human philosophy of mind evolution and new youth aspirations. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. Kora subscribe kutarayikora, ukore like, ongera upartage video uyisangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire ari nkenegwa. Yeshi n'abantu abo bamenye. With mind evolution and new youth aspirations. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Inyuma y'iminsi Iran na Amerika bariko bararasana bapfa kugenzura umuhora muzi ufise akamaro kanini ku bucuruzi bwo mu mazi eka ndetse no kwisi yose. Abategetsi ba Iran basa n'abafise amahitamwo atatu, ariko nta mahitamwe namwe muri aya atatu atanga inzira itomoye ishikana ku ntsinzi ya Iran. Ubwa mbere ni ukwemera vyinshi mu vyo Amerika isaba, kwemera ko ubwato bw'ubudandaji bubandanya buca mu muhora muzi mu mutekano atankomanzi, guheba canke kugabanya urugero rwa uranium itunganijwe, no kwemera ko ikigo mpuzamakungu kijejwe kugenzura inguvu za nucleaire IAEA cinjira muri Iran kugira ubugenzuzi bwimbitse. Ariko na Tehera yosaba ko Amerika ihagarika kuzibira ibivuko vyayo, igakuraho ibihano vy'ubutunzi, ikaniyemeza ko itazosubira kuyigabako ibitero. Birashoboka ko aya mahitamo ya mbere ariyo mahitamwo yotwara ikiguzi gito mu vya gisirikare n'ubutunzi, yamara niyo mahitamwo afise ikiguzi kinini mu vya politike, kuko bigaragara ko Iran yobimanitse amaboko. Kugurura umuhora muzi atamasezerano abaye,
yemeza uruhara rwa Irani mu by'ukugenzura uyu muhora byosobanura guheba ico bamwe itehera bariko babona nk'igikoresho gishasha cyo kubuza abansi ba Irani kuyitera ubwoba. Kuri bo ico gikoresho gishobora kuba kiruta n'ibisasu vya misile vya Irani, imigwi iyishigikiye mu karere canke mbere n'umugambi wayo wa nucleaire. Republika ya Kisilamu ya Irani yarerekanye ko itewe nabo ibona ko ari abansi bayo ishobora gutuma ubutunzi bw'isi bwihuta guhungabana. Ku rundi ruhande, umugambi wa nucleaire umaze igihe kinini werekanwa nk'uburenganzira Irani idashobora guhatirirwa kureka. Hamwe Irani yorinda yemera amategeko akomeye agenga ibikorwa vya nucleaire inyuma y'amezi menshi iriko irategwa, byoshobora gutuma benshi bavuga ko igitsure ca Amerika catanze umwimbu. Ivyo byoshobora no gutuma Amerika isaba n'ibindi nko kugabanya umugambi wa misile wa Irani canke kugabanya imigenderanire yayo n'umuhari Hezbollah wo muri Libani, imigwi y'abashia no muri Iraq hamwe n'abahutisi bo muri Yemen. Mu yandi majambo, Irani guhitamo ingingo ya mbere vyosa nk'uko itsinzwe imanitse amaboko, kandi ko Amerika yoca isaba ivyo yifuza vyose kuri Irani, kandi Irani kabikora bitewe n'uko abanya-Irani babona ko n'ubundi bamaze gutsindwa. Amahitamo ya kabiri Irani ifise no gukaza intambara. Irani yoshobora kongereza ibitero ku birindiro vya Amerika biri mu karere, ku bwato bw'ubudandaji no ku bikorwa remezo bihambaye biri mu kigobe c'Abarabu, yizigiye ko iduga ry'ibiciro mu gisata c'amasoko ntanganguvu hamwe n'ihungabana ry'ubutunzi vyotuma Amerika n'abafatanya bikorwa bayo bemera kugira ivyo bahevye. Ariko iri ni ryo hitamwo ririmwo ivyago bikomeye mu vya gisirikare. Igitero cotuma hapfa abantu benshi canke kikonona cane ibikorwa remezo vyo mu kigobe. Ni igitero coshobora gutuma ibihugu bibanyi vya Irani vyinjira mu ntambara mu buryo bweruye, bigatuma kandi Irani yisanga ihanganye n'urunani rw'ibihugu. No kuvuga aya mahitamo nubwo yasa nayo yoshobora guhira Irani, na mahitamo arimo riske canke ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye, kubera ko Irani yoshobora kwisanga iri kitegwa n'ibindi bihugu bitoshobora kwihanganira ibitero vya Irani gace yisanga iri kitegwa n'ibindi bihugu bibanyi vyayo, mu gihe yari isanzwe iri kigwana na Amerika igaca isanga iri kigwana n'ibihugu byose vy'Abarabu biri mu karere ka Gulf. Amahitamo ya gatatu Irani ifise nukureka ibintu bikabandanya uko bimeze muri iki gihe. Guhungabanya uruja n'uruza rw'ubwato n'isoko mu gisata c'amasoko ntangaguvu kugira ngo Irani gume ifise ijambo n'inguvu mu biganiro, ariko bitagera ku rugero gotuma intambara yeruye isubira kwaduka hagati yayo na Amerika. Aya ni mahitamwo asa n'ayahuye n'ivyumviro bimaze igihe biranga Republika ya Kisilamu ya Irani. Irani ntikeneye gutsinda umwansi ayirusha inkomezi. Irani ubundi ico irondera nukugerageza gusa guhangana no kubandanya ibaho muri ivyo bihe biba bitoroshe kurusha uko umwansi aba yiteguriye kugwana. Kuri Irani kurokoka ubwavyo intambara aba bahanganyemwe n'ibihugu bikomakomeye nka Leta Zunze za Amerika ubwavyo bishobora gufatwa nk'intsinzi, ariko ibihano vy'ubutunzi ivyononekaye kubera intambara hamwe n'iduga ry'ibiciro bibandanya kongereza igitsure imbere mu gihugu. Uko imisi igenda niko hashobora kwaduka ibinyuranye n'ivyo Irani yipfuza. Uko ikoresha cyane umuhora rumuzi nk'igikoresho cyo gutera igitsure, niko ishobora kugenda itakaza ububasha bwawo, mu gihe ibindi bihugu vyoronka izindi nzira zo kunguruza igitoro n'ibindi bicuruzwa bidaciye mu muhora rumuzi. Umukuru w'inama nshingamateka ya Irani Mohamed Bagher Ghalibaf nawe nyene yaremeye ko iyo ngorane ihari. Yavuze ko agaciro k'umuhora rumuzi gahagaze ku gitigiri kinini c'ubwato buwucamwo gusumba kugabanya ico gitigiri. Iyo uwo muhora umaze igihe kirekire uhungabana, isi irushiriza kurondera izindi nzira zo kwirinda kuwucamwo. Ibi bituma n'abandi bibaza ikibazo, none hagati muri leta ya Irani ivyo ntavyo babona? Ubundi ninde ariko arafata ingingo z'intambara muri Irani?
Ikirushiriza gutuma ibintu bigorana nuko atawumenya neza ubufata ingingo muri Irani. Ku butegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei yagandaguwe mu ntango z'iki gitero aho Amerika na Isirayeli bagaba intambara muri Irani. Amatati yahora yaduka hagati y'abanyepolitike batowe n'abanyagihugu, inzego z'abanyedini hamwe n'igisirikare kijejwe gucungera ubutegetsi bwa Kisilamu yahora atorerwa inyishu n'uwo mutegetsi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Ariko inyuma y'amezi menshi y'intambara no kuva ubutegetsi bufashwe n'umuhungu wiwe Mojtaba Khamenei, biragoye kumenya neza uko ibintu bigenda mu nzego. President Masoud Pezeshkian hamwe n'abaserukira Irani mu biganiro vya diplomasi boshobora gushigikira inzira ishikana ku masezerano kugira ngo bagabanye ingorane z'ubutunzi bongere bagarukane ituze mu gihugu. Ariko n'ubundi hari benshi bo mu nama nshingamateka, inzego zikomeye zidakomoka mu matora hamwe n'ibinyamakuru bishigikiye abaharanira gukingira karanga ka Republika ya Kisilamu boshobora kwibaza ko kwemera ivyo Amerika isaba vyosenyura ingingo ngenderwako z'iyo Republika kandi bigatuma abanyagihugu bayivako. Ikibazo gihambaye kuruta ibindi cerekeye ingabo, cyane cyane ishami rya gisirikare rijeje gucungera ubutegetsi bwa Kisilamu no gucungera umugambi wa Misiri wa Irani, imigenderanire yayo n'abayishigikiye mu karere hamwe n'ingene ikoresha umuhora wa Hormuz. Nivyo shingiro ry'ububasha bw'iryo shami. Ariko ntihazwi neza inguvu canke ijambo iryo shami rya gisirikare rifise mu ngingo zifatwa muri iki gihe. Ayo mahitamo atatu ari imbere ya Tehera ntagira ikiguzi kingana ku nzego zose z'ubutegetsi. Abashigikiye ko ibintu vyokorwa mu bwitonzi boshobora gushigikira amasezerano. Abashigikiye ugukaza intambara nabo bagahitamo kubandanya gukaza intambara nyene kugira Irani irushirize kugira ijambo rikomeye mu biganiro. Nico gituma ikibazo atari ukumenya gusa inzira Irani izohitamwe, ahubwo ari no kumenya ubufisi ububasha bwo gufata iyo ngingo. Mbega abanya-Irani bobo ubwabo bavuga iki? Ivyo abarongozi bavuga ko ari ukwihangana bitandukanye cyane n'ivyo abasabwa kwihangana baba babayemo. Muri Ruheshi mwaka wa 2026 Irani na Amerika barasinye amasezerano yo kugabanya ibikorwa vya gisirikare, kugurura umuhora Hormuz hamwe no kugerageza gushika ku masezerano yo guhagarika burundu intambara mu kiringo c'imisi 60. Ariko inyuma y'indwi zitatu gusa ayo masezerano asinywe, President wa Amerika Donald Trump yatangaje ko agahengo k'intambara karangiye nyuma y'uko Irani igavye ibitero ku bwato bwariko buca mu muhora Hormuz. Amerika nayo igaca yihora mu kurasa Irani. Uku gusubira kuvugurura intambara n'ingingo itanezereje na gatoyi abanya-Irani isinzi, kuko bari bizeye yuko barosa agahengwe ubuzima bwabo gira busubire kubandanya. Ariko baca bumva ku mpande zose basubiye kurasana. Ibitanezereje na gatoyi abanya-Irani kuko bidoga ko ibiciro byace bisubira kuduga ku masoko, bakidoga ko ubuzima bwabo busubiye mu kangaratete. Bikiyongera kuba muri iki gihugu n'ubundi ubuzima butoroshe bitewe n'iyi ntambara, aho inganda nyinshi ziza zaramaze no kugara, ku buryo abize canke abari basanzwe bafise ubuzi ubu bamaze kububura. Ubuzima bushobora zimba, ubushomeri bubandanse, ku buryo kino gihugu n'ubundi abene gihugu bacu abanya-Irani abenshi batishimiye n'ubu butegetsi bwa Irani bitewe nuko babwagiriza ko bwananiye gutorera umuti ibibazo bihanze Irani na cyane cyane guhagarika intambara. None ku ruhande rwa Trump nawe afise ayihe mahitamo? Abasesenguzi berekana ko na President Donald Trump ubwiwe ari imbere y'amahitamo atoroshe, kuko asabwa gukomeza intambara, kubandanya igitsure ca gisirikare n'ibihano by'ubutunzi kuri Irani, canke akemera amasezerano yoreka Irani ikabandanya umugambi wa nucleaire ukoreshwa mu bikorwa vya gisivile gusa, ariko uri munsi y'ubugenzuzi bukomeye kurusha ubwahahora. Nta na rimwe muri aya mahitamo ritanga inzira itomoye yo gutsinda intambara. Iyo ntambara ishobora kubandanya ikamara amezi menshi, hakagenda habaho ibitero, ibiganiro bihagarikiwe n'abahuza hamwe n'agahengo k'intambara kaboneka kakongera kagasenyuka. Ikibazo nyamukuru kizoba ari kumenya igihe abategetsi ba Irani bashobora kuzomara bakoresha umuhora Hormuz nk'igikoresho cyo gutera igitsure
no kugira ijambo mu biganiro batarinze gutuma haduka intambara yeruye, imyirekano mishasha mu gihugu canke bitabaye ngombwa ko ibindi bihugu birondera izindi nzira zo gutwara ibitoro n'ibindi bicuruzwa ku buryo umuhoraro muzi utadosubira kugira akamaro nk'ako wari ufise ubu kuri Irani. Bakunzi ba HP Menya mudahengeshanya gukurikira ibiganiro tubashikiriza. Ku bwanyu nayihe mahitamo mubona Irani canke Amerika yokoresha kugira ngo intambara ishobore guhera burundu? Dusangize ivyumviro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Jatangimana Patrick Rusage, hari kuri HP Menya, the human philosophy of mind evolution and new youth aspirations. Mwakoze mwese twabanye mu nzira y'ubwenge ino munsi, aho twize tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, guhinduka, kwinegura no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazoza twifuza gushikako. No munsi tukaba twarabiye hamwe amahitamwo atoroshe ku mpande zompi hagati ya Irani na Amerika, na bimwe mu vyo kugira intambara ihere burundu. Nizere ko twahigiye ibitare bike. Kura subscribe kutarayikora, ukore like, wongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Nimugira mu mwubahwe, musango amahoro y'Imana na gahwane. Yeshi n'abana bo bamenya aho bamenya. Human philosophy of mind evolution and new youth aspirations. Inzira y'ubwenge.